woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima, wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Mariko ikigabane ca 14. Hari hasigaye iminsi ibiri, iminsi mikuru ya Pasika ikagera, niyo yo kurya imitsima itambiwe. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe barondera uburyo bwo guhenda Yesu ngo bamufate bamwice, kuko bavuga ko batamufata mu minsi mikuru abantu bogumuka. Ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe, yica ariko ararya, haza umugore afise agacupa k'amavuta mota cane, y'igiciro kinini cane, y'agati kitwa narada, amena ako gacupa k'amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo baritonganya bati, mbega ubuhombe bw'aya mavuta n'ubwiki, kuko yoshoboye kugugwa idenari y'amajana arenga zigahabwa aboro. Baramwidodombera. Yesu arababarira ati, nimumureke, mumubabarize iki? Ankoreye igikorwa ciza. Aboro muramana iminsi yose, aho mwogombera mwobagirira neza, ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose. Akoze uko ashoboye, ansutsa amavuta ku mubiri, awutegurira guhambwa bitaraba. Ndababwira ukuri, aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mw'isi yose, n'ico wakoze kizovugwa, kibe icibutso ciwe. Kandi Yuda Isikaryota yari umwe muri bamwe 12, aja ku baherezi bakuru ngo azomubaronkere. Bavyumvise baranezerwa, basezerana kumuha amahera y'ifeza. Arondera uburyo bwo kumubaronkera. Ku munsi wo gutangurira kw'ivyo kurya imitsima itambiwe, uwo babaga ko umwagazi w'intama wa Pasika, abigishwa biwe baramubaza bati, ugomba ko twoja hehe gutegura ibya Pasika ngo ubige? Atuma babiri mu bigishwa biwe, arababarira ati, nimuje mu gisagara, umugabo muri buhure yikoreye umubindi w'amazi mumukurikire. Ahaja kwinjira mubwire nye n'ugo rugo muti, umwigisha agize ngo indaro yiwe yahasangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe iri hehe. Ubwiwe ari bubereke inzu nini yo hejuru, isezeye, iteguritse, muba ariyo muduteguriramwo. Ba bigishwa baragenda, baja mu gisagara, babisanga uko yabibabariye, bategura ibya Pasika. Bugorovye Yesu azanana na bamwe 12. Bicaye bariko bararya, Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri, umwe muri mwebwe dusangira agira ngure. Batangura kubabara, bamubaza umwe bati, mbega ni jewe? Arabishura ati, umwe muri mwebwe 12 turiko turakoreza amaboko rimwe mu mubehe niwe. Umwana w'umuntu agira agende nk'uko vyanditswe kuri we, ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu azobona ibara, uwo muntu ivyomubereye vyiza yaba atavutse. Maze bariko bararya, yakira umutsima, awuhezagiye arawumanyagura, arawubaha ati, nimwakire, ubu n'umubiri wanje. Yakira igikombe, agishimiye Imana arakibaha, bakinywerako bose. Arababarira ati, ico n'amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi. Ndababwira ukuri, sinzokongera kunywa ku nzabibu, gushitsa kuri wa munsi nzonywera umutobe wazo musha mu bwami bw'Imana. Bahejeje kuririmba, barasohoka, baja ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati, mwese muhava mutsitazwa, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama zisanzare, ariko ninamara kuzurwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya. Maze Petero aramubwira ati, niyo vyotsitaza bose urakura jeho. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko we ubwawe ubu munsi muri iri joro nyene inkoko itarabi kuhava unyihakana 3. Ariko arihanukira cane ati, niyo noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana. N'abandi nabo bavuga batyo bose. Maze bashika ahantu hitwa Getsemane, abarira abigishwa biwe ati, bamuricaye hano
mbanze nje gusenga. Ajana Petero, Yakobo na Yohana atangura kugira ubwoba no guhagarika umutima cane. Arababwira ati, umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica, bamuragumye hano, mube maso. Yunguruza imbere gatoya, yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane, asangwa bishoboka ati, Aba, data, vyose biragushobokera. Kuri iki gikombe kindengane, ariko ntibibuko jewe ngomba, yamara bibuko we ugomba. Aragaruka, asanga basinziriye, abaza Petero ati, Simoni, urasinziriye? Nturushuba amaso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda, arasenga, avuga amajambo amwe n'ayambere. Yongera kugaruka, asanga basinziriye, kuko amaso yabo yararemerewe cane, ntibamenye ico bamwishura. Agaruka ubugira gatatu, arababarira ati, nimwisinzirire noneho muruhuke, biraheze. Igihe kirashitse, raba umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehunguza ari hafi. Buno nyene akivuga, Yuda, umwe muri bamwe 12, araza, azananye n'igitero kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abahinga b'ivyanditswe n'abashingantahe. Ariko umugura yari yabahaye ikimenyetso ati, wonja gusoma zoba ari we mumufate mumujane mumugumije. Ashitse acaramwegera ati, mwigisha. Maze aramusomagura, bamushorera kw'amaboko, baramufata. Maze umwe mu bahagazeho asokora inkota, ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru, amuca ugutwi. Yesu arababaza ati, mbega munziye kumfata nk'umwambuzi, muzanye inkota n'amahiri? Ko namana namwe mu rusengero nigisha iminsi yose, ntimumfate. Ariko ibi bibaye kugira ngo ivyanditswe bishike. Maze bose baramuta barahunga. Kandi umuhungu umwe w'umusore amuja inyuma, yizingiye ko impuzu imwe gusa, baramufata, abatana impuzu yiwe, aho ngo ataco yambaye. Abandi bacuranga
bajana Yesu ku muherezi mukuru, abaherezi bakuru bose n'abashingantahe n'abahinga b'ivyanditswe bakoraniraho. Petero amuja inyuma barengarenguka, ashika imbere mu rugo rw'umuherezi mukuru, yicarana n'abagendanyi yota umuriro. Maze abaherezi bakuru n'abashingantahe ba sentare bose baronderera Yesu ibirego vyomwicisha, barabibura. Naho abamurega ibinyoma bari benshi, ibirego vyabo ntivyari bihuye. Bamwe bava hasi baramubeshera bati, twebwe twaramwumvise avuga ngo yosamba urusengero rwubatswe n'intoki, akubaka urundi rutubatswe n'intoki mu minsi 3. Ariko naho nyene amajambo yabo ntiyarahuye. Umuherezi mukuru arahaguruka, ahagarara hagati, abaza Yesu ati, ntaco wiregura? Aba bakwagirije iki? Arihorera, ntiyamwishura na rimwe. Umuherezi mukuru yongera kumubaza ati, ni wewe Kristo umwana w'ishimwa? Yesu aramwishura ati, ndiwe, kandi muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana, azananye n'ibicu byo kwijuru. Maze umuherezi mukuru yitabagurira ko imyambaro yiwe, aravuga ati, turacaronderera iki vyabona? Muriyumvira ingene atutse Imana, mugira ngo iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiye gupfa. Bamwe batangura kumuvuma amate, bamupfuka mu maso, bamukubita ibipfunsi bati, mudupfindure. Abagendanyi bamushikiza kw'amashi. Petero akiri mu rugo ahera hepfo, haza umwe mu njoreke z'umuherezi mukuru, abonye Petero yota umuriro, aramwitegereza, aramubwira ati, nawe nyene mwari kumwe na wa munyanazareti Yesu. Nawe arabihakana ati, sinzi ico uvuze, sindagitahuye. Maze arunguruza, ashika mu bikingi vy'irembo, inkoko irabika. Ya njoreke imubonye, itangura kongera kubwira abahagaze hiti, ubu ni uwo muri bo. Nawe yongera kubihakana. Maze hahise akanya, abahagazeho bongera kubwira Petero bati, ni vy'ukuri uri uwo muri bo, bitaye ko uri umunyagalilaya. Nawe atangura kurahira ariyisiba ati, uwo muntu muvuga sindanamuzi. Uwo mwanya inkoko ibikugira kabiri. Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika uja kunyihakana 3. Avyiyumviriye ararira. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.